Amahoro y'Imana abana namwe mwese muhere mu mpande zine z'isi. Ini wa mwanya w'ikiganiro ntawuzi ibizoba ejo, mushikirizwa na mwene so HAZIYO Désiré. Nongeye kubaramutsa ndabipfuriza umugisha w'Imana. Mwebwe mwese mwibuka kudusengera, ni kubw'amasengesho yanyu Imana ishishikari twugururira kandi kaduha nico dusangira. Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha. Dusome rero ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana igice c'18 indanzi ivuga ngo bafata Yesu. Dusome ku murongo wa 3. Nuko Yuda amaze guhabwa n'abaherezi bakuru n'abafarisayo ingabo z'abasoda bo n'abagendanyi, ajayo bari n'amatara n'ibimuri n'ibigwanishwa. Ku murongo wa 4. Nuko Yesu amenye ibigira bimubeko byose, arabasanganira arababaza ati murondera nde? Ku murongo wa 5. Nabo baramwishura bati Yesu umunyanazareti. Ababwira ati ni jewe. Kandi Yuda mugura yarahagararanye nabo. Ku murongo wa 6. Amaze kubabarira ati ni jewe, bagenzi imigongo bagwa hasi. Murongo w'indwi. Nawe asubira kubabaza ati murondera nde? Nabo bati Yesu umunyanazareti. Umurongo 8. Yesu arabishura ati mbabwiye ko ari jewe. Asangwa ari jewe murondera, murekaba bigire. Imana iduhana umugisha. Tugiye guhagara kuri iri jambo rivuga ngo murekaba bigire. Aha aratanguye igikorwa rero, aratanguye gushira mu majambo ibyagiye biboneka nk'ibyijiji, ibyagiye biboneka nko mu migani. Agira atangure abishire mu ngiro, agira atangure acungure, agira atangure atanga umwidegemvyo ku bandi, agira atangure. Haleluya! Aya majambo dusomye turabona neza. Usomye inyuma gatoyi bariko bamubaza abigishwa aho bazogira umunsi mukuru wa Pasika, aho bazosangirira hamwe. Tubona neza yabishyuye amabwira ngo nimugende mu gisagara kwa Ntuze. Ahandi naho havuga ngo nimugende mu gisagara ngo murabona umugabo yikoreye umubindi. Impamvu yababwira ayo majambo ahiritse canke anyegeje, ni ukuvuga yari akiri kumwe na Yuda. Aha Yuda bari bakiri bajya 12. Yuda yamaramaje neza kumutanga, agomba kuraba porogaramu ngene ija kubimeza haja kubari kugira amutange. Aha Yesu rero kuvuga ngo nimugende mu gisagara kwa Ntuze, yaza yamenyesheje abigishwa babiri aho baja gutegurira ibyaho barira Pasika. Bwari uburyo rero bwo kugira uyu Yuda ntamenye aho baca kurira uyo munsi mukuru ngo ahava amutanga baze kumufata hataragera. Bwari uburyo rero bwo kubinyegeza uyu Yuda. Imana idufashe, Imana itugire neza. Twabonye neza ko yaratevye aramenya aho bagira uyo munsi mukuru. Barafungura muri iryo joro ryasengesha arihejeje mugabo bakiriko barasangira akavuga uwo dukoreza hamwe. Turabona ngene Yuda yaciye asohoka. Amaze gusohoka rero aca agenda kuzana ca gitero. Tubona bakuru rero bari bateguye abasoda, baca Yuda aca bakorokera imbere.
muce mwibaza nawe wa muntu yagendana na Kristo Yesu, wa muntu yagendana isaho neza, ubu birahindutse. Isaho ntawuzi aho yayishize, ibikorwa ntawuzi aho yabishize, ubu agizene agiye imbere y'igitero. Aha bisobanura ni nk'umuntu yagendana Bibiliya, ni nk'umuntu yagendana amabanga y'Imana, ni nk'umuntu yagendana ibikorwa vy'Imana, mugabo babiteretse hasi, yakiriye ibigwanishwa, yakiriye inkota, yakiriye amacumu. Imana idutabare bakundwa. Atakindi bagiye kugira, yemeje neza yamara amaje ati nimuze tugende, ndaza ahari, ndaza ahakorera. Imana idufashe. Nturabe mukundwa ibiriko biraba. Birashoboka uwo mwasangiye ku gikombe, birashoboka uwo mwasangiye ku isahani, umubiri wa Kristo Yesu, ukabona neza niwe aja kugana, ukabona neza niwe aguhanze. Uyo arimwo impwemu ya Yuda. Imana idutabare, Imana idufashe. Hanyuma rero ngo baca baraza. Bamaze kuza, Kristo Yesu bamushikiriye, aca arababaza ngo murondera nde? Baca baravuga ngo Yesu Munyanazareti. Aca aravuga ngo ni jewe. Akivuza ngo ni jewe, baca basubiza inyuma imigongo, bagwa ngaho, bagwa bukumbi. Aha yari akiri muri bwa bwiza, yari akiri mu bushobozi bw'Imana. Babuturukiye bamubonye, baca bagwisha iki? Baca basubira inyuma. Aha biracagaragaza bwa bwiza yavuga yatanze, ngena atabadayimoni babuhangara. Haleluya! Ngena ari ubushobozi bukomeye. Sifa kwa Mungu. Bamaze rero kugwa hasi, bamaze gusubira inyuma, hajya yaciye akora ikindi gikorwa cyo kwikura muri ubwo bwiza, cyo kumera nk'umuntu. Haleluya! Bica birakunda, baramwegera, ariko aca arababwira ijambo, aravuga ngo namba ari jewe murondera, ngo aba nimubareke, aba nimubareke bigendere, aba nimubareke bibandanirize, aba nimubarekera amahoro yabo. Namba ari jewe murondera, nimumfate, nimugire ivyo mwateguye. Ariko aba bigishwa, aba nimubareke. Haleluya! Aha rero yaratanguye gushira mu ngiro ivyagiye bivugwa mu migani. Usomye hariya mu gitabo cyo Kuvayo niho bibona neza. Muri iki gitabo cyo Kuvayo, igice c'11 ku murongo w'indwi, indanzi ivuga ngo Mose avuga ivyo kuzokwicwa kw'abana b'imfura. Umurongo w'indwi, ariko mu Bisirayeli nta n'umwe azogira icaba, ari umuntu canke igitungano, haba n'imbwa, n'uwo imbwa izogwangwarira, kugira ngo mumenye yuko Uhoraho yashizeho itandukaniro hagati y'Abanyegiputa n'Abisirayeli. Haleluya! Aya majambo ngaha ni ukuvuga ni Mose yagira atanguze, ni Mose yagira ashireho, ivyo Imana yamubariye, ivyo gutanguza Pasika. Haleluya! Amubwira neza ngene azobigenza, amubwira ngene umuryango wose uzofata umwagazi. Uyo mwagazi bakawuraba kutagira agasembwa. Uyo mwagazi barawitegereza, bari babwiwe ivy'uyo mwagazi ngene bazobigenza, ko bazowotsa, ko bazowutara. Haleluya! Hanyuma amaraso yawo ngo bakayashira ku bishimaryango. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Hari ikintu Imana yagira ikore muri Egiputa, hari ikintu Imana yagira ikore ca nyuma. Mwibuke ko hari ibimenyetso 9 vyari bimaze kurengana. Muri ivyo bimenyetso vyose vyagiye biba, ngene hagiye hatera imibu, ngene hagiye hatera ibihute, ngene amazi yahindutse amaraso. Mugabo muri Gosheni, aho Abisirayeli baba, bobo baguma mu mahoro. I Gosheni aho Abisirayeli baba, nta kintu na kimwe baba, bobo baguma mu buzima bwiza. Ivyo vyago vyose aho vyatema bigatongora mu Bisirayeli, mubo muri Egiputa,
Egiputa, abisirayeli bari Gosheni, haleluya, bobo baguwe neza. Umviriza ibanga rikomeye, nabo muri Egiputa barongoye abisirayeli bakaba ngaho i Gosheni, nabo barakingishwa, nabo bararindwa. Mana idufashe, ibi vyasobanura ko bazoba bari mu gakiza, ko bazoshishikara mu burinzi, ko bazoshishikara baguwe neza bagwanirwa n'Imana. Haleluya. Mose rero aca arababwira ivy'uyo mwagazi bagira bafungure, aca arababwira n'ivy'ayo maraso ngene bagiye kubigenza. Bamaze kuvyizera, bamaze kandi no kumvira, tubona muri iryo joro marayika yari yateguwe muranduzi aca anyuragira mu banyegiputa, agenda arica igitungano c'uburiza, agenda arica umwana w'ifura. Ariko ngo mu Bisirayeli nta n'uwegerewe n'ico cago, ngo nta n'uw'imbwa izogwangwarirako. Haleluya. Mana idufashe, Mana itugire neza. Abemeye bakumvira iki abashize kw'ico kimenyetso c'amaraso, ni ukuvuga bakarya n'izo nyama uko vyabwiwe, ni ukuvuga baca baba amahoro. Haleluya. Iki cari ikimenyetso rero c'uko bazokwizera Kristo Yesu amaze kudupfira, natwe ko azoba twimuriye mu ntsinzi. Ngaha rero biratanguye, arababwiye neza, agira ashire mu ngiro niki kigaragaza canke ivy'uyu mwagazi watanzwe, ivy'ibi bitungano vyariwe, ni Kristo Yesu rero agiye kugira, agiye natwe kutugira mu kibanza. Haleluya. Agiye gupfa. Aca arababwira rero ngo nimba ari jewe murondera, ngo aba nimubareke bigire, ngo aba nimubareke babandanye. Nagomba nkubwire ivya Pasika, ivy'urupfu rwa Kristo Yesu vyatuzaniye intsinzi. Nubwo uri ahantu ugoswe, nubwo uri ahantu wuzuye ubwoba, ariko nagomba nkubwire hari intsinzi yabonetse, hari ubushobozi, amena, twimuriwemwo. Haleluya. Birashoboka ukaba uri ahantu ugoswe, birashoboka ukaba uri ahantu utabona imbere n'inyuma, ariko nagomba nkubwire hari intsinzi yabonetse muri Kristo Yesu. Haleluya. Aca arababwira rero ngo namba ari jewe murondera, amen, 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 namba ari jewe murondera, ngo aba nimubareke, aba nimubareke, aba nimubareke bigire. Oh haleluya. Turiko turibuka rero intsinzi yacu, turiko turibuka Pasika. Haleluya. Aho Kristo Yesu yahinduje amateka. Amen, amen, amen. Iki kimenyetso cha Pasika, iki kimenyetso c'urupfu rwa Kristo Yesu ni ikintu kijugumiza abadayimoni, ni ikintu gitera ubwoba Satani, kuko niba yatakarije intsinzi. Kuko Bibiliya iratwereka neza ko n'abagororotsi bose bapfuye. Satani yari abafise ku bushobozi, yari abafise ndetse n'imva zabo zose yazugaranira ikuzimu, yari azifise ku bushobozi. Ariko kuri uru rupfu, muri uru rupfu rwa Kristo Yesu, rwamwatse ubushobozi bwose, bwamwatse imfunguruzo zose. Haleluya. Nico gituma warukwiye kugira ukwizera, ukaba mu ntsinzi. Haleluya. Ukamenya neza ivy'urupfu rwa Kristo Yesu, ko yaje ngo yikorere imibabaro yawe, yikorere ingorane zawe. Haleluya. Aca arababwira rero ngo aba nimubareke bigire, abaratanguye urugamba. Imana ikumpera umugisha. Nagomba nkubwire mukundwa, nubwo ari ahantu atavyizigira ufise, hari intsinzi yabonetse ku bwawe, hari intsinzi yabonetse ku bwawe.
sinzi ahantu ugotewe, sinzi ahantu wugaraniwe, birashoboka ndetse ukaba unagwaye, birashoboka ukabura ahantu mwirinde utabona imbere n'inyuma. Nagomba nkubwire, hari Kristo Yesu yanesheje ku bwawe, yacugira ubwoba n'izo ngwara, n'iyo ngwara nubwo iriko irakugaraguza. Nagomba nkubwire, hari uwayinesheje, ni Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Imana ikumpera umugisha, tuzoshishikara. Urera kandi uragorotse Mana, turagushimiye intsinzi yawe. Haleluya, turagushimiye urukundo rwawe. Ijambo ryawe ryatweretse neza ngene muri Gosheni, abari Gosheni, haleluya, bibera mu mahoro. Ndasengeye umuntu Mana yavuye mu gakiza, ndasengeye umuntu ari ahantu Mana egome yuzuye ubwoba, kandi waratsinze, kandi waranesheje. Mana ndamusengeye, ukuboko kwawe ni kumusange, ni kumwimurire muri uyu muco. Ukuboko kwawe ni kumusange, ni kumwimurire muri aka gakiza, mu izina rya Kristo Yesu. Ibisigaye uca wururutswa no kumutabara, ibisigaye Mana uca wururutswa no kumugirira neza. Urakoze Mana, urakoze kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Kristo Yesu bisavye, amen. Imana bampera umugisha, arico wotunganya cyangwa ushaka kwakira uyu Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, nta yindi nzira ni ukwihana. Ushobora kurondera umukozi w'Imana kwegera akagufasha, canke nawe ukaturondera ku nimero ya WhatsApp ya 71 45 90 83. Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha. Intsinzi yarabonetse. Imana ibahezagire.